ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa ikaze mu makuru yagezweho ariko haravugwa cane irya nino. Muri ano makuru yacu tukaza kugaruka ku ngingo zitandukanye. Turaza kugaruka ku makuru ariko aravugwa cane ku bitero vyagabwe ku makambi y'igisirikare. Turaza kuraba babigizemwo uruhara ndetse tuza no kuraba ku butungane ico butangaza. Turaza kugaruka kandi ku zindi nkuru zirabana n'umutekano, aho bivurwa yuko umuhari Red Tabara kumwe n'abamayimayi basubiye kugira ibitero ku banyamurenge. Turaza kuraba abo baguye muri ivyo bitero ndetse turabe n'ico umuhari Red Tabara utangaza. Harayandi makuru yatandukanye harabana n'umutekano w'igihugu, tuza no kuraba ibindi birabana na politike. Ivyo byose twabigutunganirije muri ano makuru, uraza kubikurikira kumwe n'izindi zose nakubwiye mu mfunyapfunyo. Ico utegerezwa gukora conyene no kubana natwe ugafyonda kuri sabone niba utarafyondako, kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bwende nk'ibi ube mu bambere bashikirwa navyo. Sangwa ikaze rero mwese, ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi, ibihe vyiza nivyo ndakwipfurije. Abatwumviriza muri mu bihugu vy'ababanyi nibagiye ndetse namwe muri mu makungu yakure, mwese ndabahaye ikaze cane muri ano makuru. N'amakuru tuba twatorejwe n'umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino. Ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira, naje nkayatunganya neza nkayagushikiriza ido nido. Iyo wafyonze kuri sabone rero agushikira atankomanzi. Reka no makuru yacu tuyatangurire ku makuru ariko aravugwa cane ibitero ku makambi y'igisirikare. Mu makuru dufise, parike yasavye ibihano bigera ku gupfungwa uwo guherayo imbere y'abacamanza ba sentare ntayinyuzwa. Abasirikare 18 harimwo intwazangabo 3, ibisongerezi 5 n'abatobato 10 bakaba bararengutse imbere mu rubanza rwumvirijwe imisi 3 kuva kuwa 26 gushika kuwa 28 Rusama. Abo basirikare bavuze ko ngo bera bafatiye kuvyo bagirizwa, bagasaba ko obore kugwa. Muri urwo rubanza Major Vitali Ndikumwe nayo yahoze ari we aramutswa batayo ejejwe gucungera inzego, akaba yamenyesheje ko mu rubanza rwabereye muri sentare y'intango ya Muha ubumanuko bwa Bujumbura yakiwe kwisigura yisanzuye. Iyo ntwazangabo yo ku rwego rwo hejuru yagirizwa kuja mu migwi yitwaje ibigwanisho, ivyo akaba vyamirira kure, akamenyesha ko ngo ikambi yararongoye itariko irakora ico gihe c'ibitero co kimwe n'iyindi mirwi, kandi ngo ko atari we yari ku murongo utegeka ingabo. Kapiteni Innocent Manirambona, intwazangabo yo mwikambi ijejwe ububiko ya Bujumbura, nawe nyene akaba yerekanye akababaro, aho amenyesha ko sentare ya Muha itigeze imwumviriza, akaba yarankiwe kurondera uwumuburanira, akaba yagirizwa n'ufasha leta muri urwo rubanza ngo kuja mu migwi yitwaje ibigwanisho. Kapiteni Innocent Manirambona akaba yamiriye kure ivyo yagirizwa vyose, atomora ko ahubwo ari we yategeka ingabo ku bibanza vyose bishobora kwinjirirwamwo, ariko ko vyanse kuko inkambi yari yamaze kwinjiranwa n'umwansi. Akanababazwa kandi ko ngo abaserukira leta muri urwo rubanza aribo abanyagihugu ngo badatahura na gatoya imikenyuro ya gisirikare kugira ngo bumve uko yabikoze. Suriyetona Alphonse Yakimana, umunyeshure wo mw'ishure ry'intwazangabo Iskamu, akaba yamenyesheje ko ngo atarengutse muri sentare y'intango ya Muha kuko yari ku musego. Abafasha leta kuburana bamwagiriza kuja mu migwi yitwaje ibigwanisho, bakemeza ko ngo muri iryo joro ryabereyemwo ibitero uwo yagirizwa yari yambaye inkofero isa n'icatsi kibisi, mu gihe abanyeshuri bo muri iyo kaminuza ya gisirikare baba barekuriwe kwambara inkofero zitwa makayabo, ndetse ngo bakanamwagiriza kandi ko uwo munsi yari afise inkoho yo mu bwoko bwa AK-47 itari yiwe. Umwe uwagirizwa akaba
yasiguriye sentare ko yari yambaye inkofero kuko ngo yari arangije imyimenyerezo mu kigo c'Igitega. Yemeje kandi ko ngo atigeze afatanwa inkoho itari yiwe. Abandi bikekwa muri urwo rubanza nka Serija Majoro Denis Bigirimana hamwe na Koporale Shefu Aster Nahimana nabo nyene bakaba bagirijwe kuja mu migwi yitwaje ibigwanisho, nabo barahakana ivyo bagirizwa. Umugwi wa kabiri muri urwo rubanza ugizwe na Ajida Majoro Filimine Niyonkuru, Ajida Dismas Nduwumwami, Ajida Jean Claude Nshimirimana, Ajida Teresfor Mbazumutima, Koporale Shefu Jean Berkimasi Manirakiza, Koporale Shefu Tade Kantungeko, Koporale Shefu Bernard Ndayisenga ndetse na Kaporale Shefu Gerard Bigirimana, Kaporale Shefu Jean Pierre Kantungeko, Koporale Shefu Elias Bigirimana, Kaporale Shefu Odanse Nizigimana na Kaporale Shefu Silvestre Nzambimana. Bose bemeza ko batigeze bumvirizwa na sentare ya Muha muri urwo rubanza, bakaba bavuga ko ngo ruhengamye, bakaba baraburanishijwe batagira abashingwamanza babafasha kuburana. Imbere y'abacamanza bashashe muri sentare Ntahinyuzwa, abo basirikare uko ari 14 bagirijwe n'uwuburanira leta ko ngo bagiye mu migwi yitwaje ibigwanisho kuko ngo batasubije inyuma umwansi igihe hariko haraba igitero kuri iyo brigade ijejwe kubika ibigwanisho. Abo basirikare bakaba rero bamirira kure ivyo bagirizwa, bakaba basiguye ko atakindi bari gukora atari uguhunga baravye inguvu z'umwansi. Uburanira leta akaba yasabiye umunyororo wo guherayo Major Vital Ndikumwe nayo, Suriyetona Alphonse Hakimana, Serija Major Denis Bigirimana ndetse na Kaporale Shefu Asteri Nahimana, bakaba bashigikiwe n'abababuranira bamenyesheje ko atacu bagira ngo ko ahubwo borekugwa bakanasubizwa mu kazi. Abandi bapfungo bashika kuri 14 basabiwe gupfungwa imyaka 14. Abagirizwa bakaba bavuga ko ngo bera basaba kurekugwa bagasubizwa mu gisirikare. Urubanza rukaba rwashizwe mu mwiherero, ingingo ya sentare ikazosohoka mu kiringo kitarenga ukwezi kumwe. Muri 2015 amakambi yane y'igisirikare ari mu gisagara ca Bujumbura nimwe iri mu ntara ya Bujumbura akaba yaratewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ivyo bitero vyakurikiwe n'ubwicanyi buteye ubwoba mu makaritsiye y'igisagara ca Bujumbura no mu makomine y'intara ya Bujumbura yabayemwo imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Igisirikare ico gihe cari cavuze 79 bishwe ku ruhande rw'umwansi, abasirikare 4 n'abapolisi bishwe hamwe na 45 bafashwe mu bari bateye amakambi atandukanye. Umushikirizamanza kizigenza wa Republika w'ico gihe ariwe Valente Bagorikunda akaba yari yavuze ko abagwanyi 7 bishwe mu buryo budasobanutse, ariko akamenyesha ko ngo hari amatohoza ubutungane bwatanguje ku ruhande rw'igisirikare n'igipolisi. Kuva ico gihe nta na kimwe kiramenyekana kubijanye nayo madosiye uko ari abiri. Dutandukire tuve mu birabana n'ubutungane. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abagwanyi b'abarundi bateye ibigwati 10 vy'abanyamurenge. Imigwi y'abagwanyi b'abarundi Red Tabara hamwe n'iy'abakongomani Mayimayi yo mu Burere Bagamasango na Kipupu bateye kuri uyu wa gatandatu ibigwati 6 vy'abanyamurenge bimuramvya ni muri groupement ya Bijombo muri Kivu y'ubumanuko buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abantu benshi barishwe, abandi barakomereka, ibintu vyinshi biribwa nk'uko amakuru ava ngaha vyerekana. Uwitwa Rwigina Rwizihirwa umwe mu barongoye groupement y'akarere akamenyesha ko imigwi y'abagwanyi ba Red Tabara Mayimayi bateye bigwati vya Musayo, Kanogo, Jimbo, Muramvya, Katolike, Kiziba ndetse na Nyakirango
Bijanda, Uwingwa, Simisha ndetse na Muturirwa. Ibitigiri vy'abapfuye ntibiramenyekana, ariko turashobora kuvuga ibitungwa birenga ibihumbi 10 vyibwe n'abo bagwanyi, bigizwe n'inka, impene ndetse n'intama vyibwe n'abo bagwanyi, niko yashikirije. Ivyo bitero bibaye mu gihe abanyamurenge basavye umujenerali de brigade Gabi Boswana gukingira ibigwati vyabo vyabaye kirindiro c'ibitero vy'abaroberi b'abarundi n'abakongomani. Bakaba barababazwa ko rero ngo batumvirijwe n'uwurongoye ibikorwa vya Sokora ya kabiri. Twaragizwe ko ibitero, ariko abasirikare b'igisoda ca Kongo ntibadugije n'urutoke kugira ngo badutabare canke ngo basubize inyuma abo bagwanyi. Bararorereye gusa amazu aturirwa, ubusuma bwariko buraba, abakenyezi n'abana barishwe, abasirikare bari ku kirindiro ca Muramvya ntibaje gutabara, niko umwe mu banyagihugu yidoga avuga. Ubuheruka ibigwati bishika ku 15 vyaraturiwe, bituma rero abanyamurenge barenga ibihumbi 4 bahunga bagana ahitwa Ibwegere ho muri kiyaga ca Rusizi muri teritwari y'Ibuvira. Umuvugizi wa Mai Mai Irunga akaba yagize ati ntituriko turatera abanyagihugu, ariko turiko tugwanya Koloneli Makanika n'umugwi wiwe Twigwaneho. Umugwi Twigwaneho urongowe ahanini n'abagwanyi b'abanyamurenge, washinzwe n'umuryango w'abanyamurenge kugira ngo wigwanirire ku bitero ariko ugirwako n'imigwi yo mu gihugu, iyo migwi mvamakungu. Umugwi w'abagwanyi w'abarundi Red Tabara ku ruhande rwawo wahakanye uruhara rwawo mu bitero vyakozwe ku banyagihugu bo mu bumanuko bwa Kivu. Ku butumwa bw'ibanga duhejeje kuronka, hari itangazo rya mbere rivuye ku runani rw'intamenwa rw'imbonerakure z'incabwenge zikorera leta z'abasivile militaire et policier, itariki ya 26 ukwezi kwa 5 umwaka 2021 niho iri tangazo ryashizwe ahabona. Aho vyabereye ni kera, trose tro akataretse kaba gasema twikebuke. Bagumya banga mbonera kure, bakenyera rugamba, namwe barundi b'umutima mu butandukane bwacu. Harageze ko twikebuka nimba hatarenganye, tuvira hasi rimwe, twivangure n'imigwi y'inkorabara yo mu mugambwe wacu, atakindi barota atarinda ndende zabo ndetse no kujyanisha abarundi. Bonera kure bayobozi bagenzi banje, nk'indongozi mu bandi muri kahise twagiye mu manama menshi, tuja no mu bikorwa bitandukanye, twitabanya kwigendera nyenicubahiro Kizigenza Imboneza yamaho Nkurunziza Pierre ndetse n'abandi badutwara, haba mu mugambwe CNDD FDD, mu gisirikare, mu gipolisi ndetse n'ahandi, haba mu buzi no mu nzego zitandukanye. Ariko aho gutera imbere ibintu biguma biyangara kuruta. Ariyo mpamvu guhera uwo munsi wa gatatu itariki ya 26 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'2021 twihweje amajambo n'ingingo bibi bikoreshwa guhera ku rwego rukuru rwa nyenicubahiro Perezida Evaristo Ndayishimiye primatire, mu bundi bushikiranganji, inzego z'umutekano, eka n'abamwungirije batwara umugambwe, uwutwara Sena, uwutwara urwego rw'imbonerakure mu gihugu. Twihweje ingendo mbi z'uburongozi mu gisirikare, mu gipolisi, urwego nyobozi rw'abakenyerera rugamba mu gihugu n'izindi. Twihweje ivyavugiwe mu nama y'abarongoye abandi mu gisirikare n'iyaheruka nk'iyo yabaye mu gipolisi, hafashwe ingingo zikurikira. Twebwe imbonerakure z'incabwenge dukoraniye mu nzego nyobozi z'igisirikare, igipolisi n'abasivile bize, twagiye hamwe dusezerana ko twiyamirije ubutegetsi bwasenyuye igihugu, bwimakaza intwaro ya mpinga yanje, baratunganirwa bene Burundi, bene wacu bifumbereje, baratuna buratondera. Amacakubiri yagizwe mode de gouvernance tugiye kuyasezerera vyanse bikunze. Kwiba amatungo y'igihugu amenya, kwiba amatungo y'umugambwe, itunga ry'igihugu ryagizwe iry'akagwi n'ibindi, nituzongera kuvyihanganira. Kubw'ivyo rero
Un travail minutieux à tous les niveaux va commencer. Twataye vyinshi dukoreshwa amakosa aremereye niriwe ndasubiramwo, ari naco gituma mu gisirikare no mu gipolisi twishize hamwe, abasivile baja hamwe kugira ngo twishingire imigwi yo guhagarika ivyo bintu. Vuba cane abari mu mabanga no ku ngero zitandukanye tugiye kubaha amazina y'abarongoye abandi na porogaramu tomoye yuko tugiye gukorana. Twivangure nabo basesa nkuyoze bandayamutaye atakindi bitwaza atari amacakubiri, gukumira bize, gukumira intara, ibinyoma biteye isoni, amacakubiri y'amoko ndetse n'ubundi bubisha. Ibitero vyabaye ingendo dans toute instance décisionnaire et sur tout le mandat bizingamika ubutunzi bw'igihugu, imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ndetse n'amashirahamwe mpuzamakungu adushirako ibihano. Nzego z'umutekano, nzego z'iteka mbonerakure, ubu munsi turagabishije ibibenabanga vyose ko tugiye gufatana mu nda n'abarundi bose, turwane n'uwo wese abesha bene gihugu mu kubata mu ntambara, aho kubereka aho barima n'aho bakura uburamuko. Kutwamiza ku nzira mu bitagura mvura inyuma y'imburakimazi zihembwa natwe tukicwa n'inzara, bagatwara urwaruka gusahura bene wabo. Ibi bintu vyo kwama mu majambo adahera yo kutujyanisha n'abarundi n'ibindi, ivyo bintu tugiye kubisezerera burundu. Ubu ni ku kivi, amanama y'insaku zidahera tubihagarike. Iki nico cyemezo cacu. Uwo wese yahawe ibanga ryo gucungera umutekano akaba afise machine gun mu minwe, uwo wese ari munsi y'uburongozi bwacu tugiye kumwihaniza gukurikira amategeko anyuranye n'umwuga. Nta musirikare asahura, nta musirikare yica, nta musirikare yivanga mu vya politike, eka n'abapolisi nuko. Basirikare mu mashuri twigishwa kuba inziramugayo no kuba intungane, twigishwa kuba abarongozi, ariko turiga n'uburongozi bujanye n'amategeko, ari vyo deontologie militaire. Mu mugambwe naho bakatwigisha gukunda igihugu no kuba akarorero keza kuri bose, ariko kuri tere bakora ibinyurane, mbere akenshi ukibaza niba vy'ukuri udatwagwa n'abamercenaire b'imvamakungu gusa. Nta burero mvuze kuko igihugu caraheze, ntaco tucambariyeko. Bapolisi, ubutabarirwa burazirwa, kandi ngo akataretse kaba gasema. Uru rwego rwacu twagirizwamwo ibintu bidasanzwe, kandi nk'aho ruvanzwemwo n'abantu batigishijwe iryo banga. Abenshi tubona bambika umutamana wacu bagahabwa mashini gun, bagakoreshwa mu mafuti yitirirwa urwego rwose. Ibi nivyo tugiye guhagarika guhera uwo munsi. Abategetsi bo mu rwego batanga za mutation bagasubiriza abapolisi misi yose kugira ngo babakoreshe amahano, ubitegure kuko tugiye guhangana nabo. Mbonerakure, cancane twe twize dufise ico turusha abandi. Ibi bikorwa turazi ko bitoroshe, ariko ikigira intango kigira n'iherezo. Kwica no gusahura hakoreshejwe urwego rw'imbonerakure zize kandi ziri mu nzego bihagarare. Twitunganye gushasha hama tube akarorero twigishwa ba vy'ukuri. Ibitero twama turungikwamwo n'inzego zidutwara zikuru ubu tubisezerere. Uburongozi bubi tugiye kubukorera ko buhinduke, vyanse tubukureho kandi nta kizotunanira. Abipfuza kungishwa n'ibisahurano babanje kuturyanisha no kuducanishamwo ibinyoma n'ibindi, guhera ubu munsi bibagire. Ubukene butwugaje kubera ivyo bisambo en cravate buzura inzara. Cela doit cesser maintenant. Uzobidushiramwo niwe tuzobikorera ko atuvemwo, dukorane n'abipfuza kubaka amahoro no kubana n'abandi. Amaraso yasheshwa arakwiye, abaguma bapfungwa ataco bazira bihagarare. Ase seza se, amajambo ajane n'ingiro tuvire hasi rimwe, twese twimakaze icitwa meritocratie, discipline, ibikorwa ndetse no kubaha bene wacu kuva hasi gushika hejuru. Ibi bintu tumenyesheje tugiye kubishira mu ngiro, tuvyubahirize ku neza y'abarundi bose. Uwozongera gufatwa acafuse inzego ntazagira ngo ntiyaburiwe. Nta wundi butungane tuzomutwaramwo,
nitwe ubwacu tuzomwihanira ubutagisubira. Murakoze. Ntiharamba inzego z'umutekano, ntiharamba ubumwe mu barundi bose, ntiharamba igihugu kizira amacakubiri, ntiharamba umutekano mu gihugu cose. Bikorewe i Bujumbura kuwa gatatu kw'igenekerezo rya 26 kwezi kwa gatanu umwaka w'2021. Majoro Sabomuremyi Gilbert Garniso, Bujumbura. Ubwo rero bumwe mu butumwa bw'ibanga twaronse, murumva ko ibintu bitoroshe kuri ubu ngubu. Rero akaba tugiye kubandanyiriza kubatohoreza amakuru mwene nk'aya bari karavurwa. Imfuza kuraje wa mu wa mbere bashikirwa nayo utegerezwa gufyonda kuri sabone.